Mukama
Eucharistia. Diga umana vira byose umwiherero wacu urakinesha umubyiyumviro mu mvugo mu ngiro no mu bwiyubahiriza zinategerezwa niko araciye urabizi urabigirana nicyo bituma n'amaraso mariya muhimbaza wowe yantarukira abamarayika n'aberana bose n'abiherero wacu musabe umukama Imana yacu. Mana vira byose niyitugirire ikigongo maze niyamara kuturekurira ibicumuro byacu iduhe ubuzima bwayo. Waramutse
tuzobona gukira. Twese twarabaye nk'abahumanye, ubutungane bwacu bwose bukamera nk'impuzu yatyoye. Twese twarahambiranye nk'ibibabi, ibicumuro byacu bikadutwara n'umuyaga. Nta n'umwe yambaza izina ryawe, ntawaruka akwihekako, kuko wadushije inyonga zawe ukadutana ibicumuro byacu. Ariko noneho Mukama uri dawe, turi bumva nawe umukunzi, twese turi igikorwa imirimo yawe yikoreye. Iryo ijambo ry'Imana. Icyo dusoma mu ibaruwa rya mbere ubutumwa Pawulo yandikiye abakorinto. Inshuti zanje, turabifurije inema n'amahoro akomoka ku Mana Dawe wa twese no ku Mukama Yesu Kristo. Sinengeshanya gukengurukira Imana ku bwanyu kubera inema y'Imana mwagabiwe muri Kristo Yesu, kuko muri we mwabaye abatunzi muri byose, mu matungo yose y'ijambo n'ay'ubumenyi, ku ngero
Kristo. Niwe kandi azotuma abakomeza gushika ku mpera kugira ngo ntihagire ico bazobagiriza ku munsi w'umukama wacu Yezu Kristo. Imana nyirugatanu ndagano yo yabahamagariye kunga ubumwe n'umwana wayo Yezu Kristo umukama wacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yesu ati ibyo ndabibariye mwese murabe maso. Bavukanyi igihugu c'Imana, ubona yavuze mu ntango kuva uno munsi turatanguye igihe c'ubushikiro bwa Noheli, mbere turatanguye umwaka mushasha w'amasabato y'Ekleziya. Umwaka witwa A, kuva uno munsi turatanguye umwaka witwa B. Ijambo ry'Imana rishikirije twari bumvise duhereye ku bw'inkuru nziza. Yesu utovyumva neza womenga yariko aratuganisha,
Yesu amaze kugoba tukabisha ntabigira kuko abandi bagabisha babigira. Uko Imana ishimwa si uko uba bwote, si uko yohava ahindukira agasanga hari umuntu n'umwe nawe umwe akamwiteza. Aho Imana ishimwa nicyo gituma yagize ati ibyo rero ndababwiye mwese kandi mwavuyemo, nuko ashaka ko atanumwe yotakara, nuko ashaka ko atanumwe uwo munsi wokubira ngo ahave asanga abacishije ikirariro. Kuko ubizi nta muntu n'umwe Imana yaremeye kugorwa, nta muntu n'umwe Imana yaremeye gutakara. Twese yaturemeye gukira, nicyo gituma atakutagira kugira ngo yarabe kutwokira twese. Yesu ati muragabe iyi umunsi uzogarukira, umunsi w'umwana w'umuntu awugereranya n'umuntu yavuye imuhira agahita akagenda atagakina cyane, ibyo byose yabisigiye abantu, kandi umwe wese bamuha ibyo bakwiranye, kandi umwe wese aramubwira neza igikorwa cyiwe kugira ngo ntagire uhabagira agerageze nabyo by'imari ntashinze. Azobabwira rero azobaza umwe wese ibyo yabitunganyije, namwe tubimereza ntazomubaza mu kurya bishobora gushika ntakari kenshi. Umwarimu agashaka kubaza abanyeshuri agashyiramo akantu k'umutego yibaza ati shaka kuzotegurwa n'abantu bakeyi gusa, benshi tuzobananire mugabo akiyozoje yose yose yagutegura umutego. Oya, wewe yifuza ko bose kandi bakuyemo, kuko aramenyesha umwe wese igikorwa cyiwe. Neguwo guhaye ikibazo yabanje kukubwira ikibazo n'iyishu uzokwishyura, ejo yazokubaza ibi kandi uzokwishyura gutya, yazokubaza rero. Icyo gituma uwishyura ikibazo bizonanira ntazovuga ngo umwigisha yabajije nabi cyangwa yabajije atari yandikishije cyangwa ntabizi. Umukama rero ati mwami mugaso. Mu gisomo cya mbere twumvise umuhanuzi Yesaya atubwira ibintu bihambaye, aho yagize ati mukama wowe niwe muri dawe, umucunguzi wacu niryo zina ryawe kuva kera na rindi. Urumva ko ariko agaragaza ukwemera kwiwe. Ibi Yesaya akabyandika igihe igihugu cy'Imana Isirayeli cyari mu bihe bitari byiza, kuko bari bibaza ko Imana yabahekeye. Iri jambo rero ryandika agomba kuremesha bene wabo no kugaragaza kwizera n'ukwizera n'ukwemera agifise mu Mana, kugira ati mukama n'abandi bakwera jewe ndemeza ko ari wowe nawe, kandi umucunguzi wacu izina ryawe bakera hose. Abayisirayeli kubera ibyo baciyemo two twavyumvise ariko arabandanya agira ati jewe twarabaye nk'ibimana, twarabaye nk'ibivume, kandi ibyo byavuye kuri wowe mukama byavuye kuri twebwe, kuko twarikuye kugenda kw'inzo yawe turikura ku isezerano yawe, none ibyo byose byadushikiye turabakari n'ubugizi bw'ubwabo bwacu, si wowe twota nk'umwikomo ijwebwe cyane. Ariko naho biruwe, naho twari bine bimeze, naho twari neza uva muri aya mahoro kuco gihe bari guhungiro bikabirora, naho twari bine bintu bizohera, turemeza ko ari wowe tawe, kandi umucunguzi wacu ukukira kwacu kizeye ahandi, kuko umucunguzi wacu niryo zina ryawe kuva kera na rindi. Ijambo rero rirahambaye, ryari rihambaye muri iki gihe ryandika, kuko we yandikira babona ubwenge byose byareze bikura bazosubira mu gihugu cyabo, ntibabona ingene ibintu bizohera. Rirahambaye kandi kuri umuntu wese mu buzima bwiwe uyu munsi kuri twebwe, kuko dushobora gushikirwa n'ibintu tukaja kure y'Imana, tukihebura, tugakora igicumuro, twisubiriza akabe tugashisha ku kandi hakagira imirimo ntibaza ati ubwo
umukama ashobora kumbabarira ubwo hari ishobora kuba ubwo je nawe musaba ikigowe Imana ishobora kumurekuririra ariko ijagerana aratwibukije ko umucunguzi dufise ni umwe gusa nta wundi ashobora kudukiza atari Imana abo twese kuko ari yatwemereye kwishushanya ko kandi ikabizi igishobora kutugirira neza igishobora kudutunga ijagerana abandanya asaba umukama agira ati ese mukama uwumve n'ijuru ugahita ugaseruka ngaha ntitubona uri mu biro dukura muri ibi turimo mugabo wowe woza ukimanukira ntuvuge kure utwiyereke twoheza tukabona ikigongo cawe n'imbabazi zawe kuko wavyerekanye mu myaka yaheze tugaheza tugasubira kuba abantu tugaheza tugasubira kugira igihugu cacu tugaheza tugasubira kugira amahoro tugasubira tukagira iteka umutekano bavukanye bakunzi b'Imana ijambo ry'Imana rero Isaya ashikiriza nakumbuka ashikiriza aciye ku muhanuzi wiwe Isaya ishaka kutubwira ko natwe ibyo twoja byose aho tugeze hose tumenye ko Imana ariyo muvyeyi wacu ariyo dawe wacu ariyo nishobora kudukiza atabiri twaba tuboneramo urukiza atari kuri Imana kuko iyo twaba twita urukiza iyo twaba twita ko ari inyungu turiko turarondera twaba dusanga bimaze umwanya mutoyi cane mbere bikaba bidusamaza wa mucunguzi azoza tuko twitegurira agahambaza nk'utwubiye kandi yaraduteguje ashaka ko azoza asanga twiteze kugira ngo tubone kunezeranwa nawe mu gisoma ca kabiri Paul Mweranda yandikira abakorenti ibaruwa yiwe ya mbere akeguruka tubikanye ko abanyakorenti bari mu ba mbere bandikiwe ubwuzure bushasha Paul Mweranda mu baruwa yanditse ibyo yahereye ko muri yose ni ibaruwa ya mbere yandikiwe abakorenti kandi abahinga batubwira yuko ariyo nyandiko Mweranda ya mbere y'ubwuzure bushasha ntihatanguye kwandika inkuru nziza oya hatanguye kwandikwa ibaruwa ya mbere yandikiwe abakorenti ico gihe kubera ko ari mu myaka ya mbere Yesu akiva kuri iyi si abakristu bari barafashe cane ijambo Mukama yavuze ati jewe ndagiye mugabo ntazoshe ngaruka ndagiye mbese zogaruka cane nimube maso kuko witegura abakristu bashaka Mukama bamwe mbere batangura mbere bakuza kurima bagira ati bari yashatse ibyo kuza kurima ashobora kuza ejo kudutobora muri ivyo turiko turarima izo tunayo kigo tuza kugira umutahe tudangaza twubaka amazu tugira ngo ashobora kuza mu ndwiza none rero ivyo vyose ntibikenewe reka tume dusenga gusa tumurindire kuko ari hafi Paul Mweranda rero arabandikiye amaze gutohoza vyose kandi akazirikana ibyo Mukama yashatse kuvuga yagize ati ukurindira Mukama suko nimumurindire gukora nimumurindire umwe wese ari mu buzima bwa misi yose busanzwe uyu munsi tubwiza abwira ati jewe ndabifuriza inema n'amahoro biva ku Mana n'abo twese no ku Mukama wacu Yesu Kristo ati sindimbishanya na rimwe ukengurukira Imana kwerekera kwayo ndabona ko mukubiye gupenda timugabo hari ico mwokongerako ati ngabira mu mazi yose ati mbere ntangarira n'imwe mubuze kuko mushingiye kuri Yesu Kristo nawe akaba ari we atangirira zose muri ivyo vyose muragabe ntihagire abantu basamara ariko abantu babona umengo ukwemera ntidushobora kujana n'ubuzima bwa misi yose tubamo kuko Imana ishaka ko tubaho ko yabishatse kuba kuri iyi si mugabo turaramuye amaso y'umutima kugira ngo umunsi wose yoshikira rero tumusangane
mugabo ntibishobora kumurindira duhagaritse ubuzima kuko ntashaka guhagarika umutima, ntashaka kudushyira mu buhagarara, ntashaka ko abantu batekanye, umwe wese agakora ibijyanye n'ingabirano yarose, ubujyanye n'igihugu yashinzwe, mugabo azi ko umwanya n'umwanya umukama azogukenera aza mubanza yiwe yari yanyuma kuko tukora twese azaje gutegura ashikira jewe canke wewe no munsi canke nyo umwaka uza canke mu myaka izokurikira igihambaye yuko umwe wese asanga yiteguye. None rero abakozi b'Imana mu ntango z'ubushikiro, mu ntango z'umwaka mushasha w'amasabamana ya Eklesiya, muri iki gihe kuri uyu munsi mpuzamakungu wo gusaba amahoro, kuri uyu munsi udasanzwe gusaba amahoro itekanye mu mitima cyane cyane ko ari hera no muri bihugu byacu n'akarere kanini k'ibiyaga binini, dusabe umukama. Ubwa mbere tumusabe ngo adufashe gutegera kw'Imana n'ibwawe, ko umucunguzi wacu ari uwe ari Yesu Kristo, ko umukiza dufise ari uwe, adufashe gutegera kuva mu maso atari uko mu ruhagarara ariko ari kurangura imirimo twashinzwe, umwe wese yifuza gutera imbere no guteza imbere abandi, cyane cyane muri urugendo ruzodushikana iwacu ariho kw'ijuru. Dusaba umukama kandi ngo aduhe gukoresha ingabirano twahoze ko twavuze mu gisonga cya mbere, ingabirano igisonga cya kabiri, ingabirano umukama yaduhaye ni nyinshi cyane zitandukanye, yaziduhaye ngo zitugirire akamaro kandi zigirire akamaro umuryango wose. Mbese rero tumusabe kwama bitekanye ku mutima no kugenda intambwe ku yindi kugira ngo dushikire umuninahazo yaduteguriye, tuzoheze dusangire nawe akanyamuneza k'izuka. Nemera Imana imwe ushobora byose, ari ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Nemera kandi umukama umwe Yesu Kristo, umwana w'ikinege w'Imana, yabyawe na Data ntarangira kuvugwa, Imana iba mu bana, n'umucyo uva mu mucyo, Imana y'ukuri iva mu Mana y'ukuri. Yarabyawe ntiyaremwe, asangiye kamere na se, byose byaremwe muri we. Yavuye mu ijuru bwatwe bw'abantu, agira ngo adukize. Yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya, kubw'umutima mweranda yigira umuntu. Rurongera abambwa ku musaraba bwacu, kuri Ponsiyo Pilato, arababara arahamba, araheza asohoka ku munsi ugira gatatu, nk'uko byari byaranditswe. Hanyuma yurira mu ijuru, yicaye iburyo bwa se. Kandi azogaruka n'umuninahazo, aje gucira urubanza abazima n'abapfuye, ingoma yiwe izohindira. Nemera kandi umutima mweranda, umukama ari we soko ry'ubuzima,
akomoka kuri Data na Mwana, turamusenga kandi turamuhimbaza nk'uko tubigirira Data na Mwana, niwe yavugiye mu bahanuzi. Nemera kandi Ekleziya imwe yeranga atweka kandi ishingiye ku batumwa. Nemera kwibatisimu y'ubugingo bw'Umwami Kristo, duhereye izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira. Amen. Usabe bene wacu n'ibishira twese tutakambira umukama, atabaza abantu bose amahoro ku isi, kandi atubaronse ubuhirwe bw'ijuru. turaguhereje aho waragije Ekleziya yawe, Papa, Abepiskopi n'abo bose babunganira, baronse umutima wawe abajebereye, abamurikire kugira bayobore neza ubusho wabashinze, babe maso muri byose na hose, kugira ngo wa munsi uzogarukira uzosange bakwiteze hamwe n'intama wabaragije. Twumvire Mukama. Hamagara Umukama aze kudukiza. Dawe wacu, turaguhereje igihugu n'abarongozi bavyo, na cane cane igihugu cacu c'Uburundi. Bamurikire n'umuco w'umutima wawe, bafashe kugira ngo abo barongoye babarongorane umuco, ubafashe kwama biteguriye bose umuzo wawe. Mukama nutwumvire. Turiteze ukumenyekana k'Umukama wacu Yesu Kristo. Dawe muvyeyi wacu, wowe witwararika bose atanumwe avuyemo, rabagiza abo bose bihebuye, abagwaye, abashonje, abarushe ku mutima no ku mubiri. Bafashe nabo nyene bamenye ko ataruhikabaho muri mutima wawe. Bagabire umutima ukwizeye, kugira ngo nabo baze baberwe no kugusanganira. Twumvire Mukama. Dusubiza amagara tubone kwambaza izina ryawe, natwebwe Mukama wateye iteka tukarenguka ngaha mu ngoro yawe nyeranda uyu munsi, turagukengurukiye cane kw'ijambo ry'ubuzima tuyagiye. Dufashe kurimenyesha batarakumenya, kugira ngo twese twame turi maso mu gusenga, maze wa munsi ntuzutwubire.
mukama nutwumvire. Igiti cyiza cyangwa
turakuiraza tukakupindukira iminsi yose na hose. Wewe Mukama utwengerana, Mana yabo mushobora byose, kubwa Yesu Kristo Mukama wacu. Aho yatugambira kwicisha bugufi mu gufatana mbere yacu abantu, yararanguye icyo bari bateganije byose kuva kera na rindi, aducira inzira y'ubukiro bw'amahoro. Yashatse ko wasohoka kuvuga kabiri muri nazo kiwe, ushobora kukabikwa ibona kuboneza cyiza tutemerewe, tukubaho kwiyizurira ubugama turimoso. Icyo bituma turetse kubamarika bose uko bangana, tugashyira hamwe abafite ububasha bose bw'ijuru, ngo duterwe no gukurira hasa, kandi twame tuvuga tuti Mukama ulimwiranga rwose, birakwiye kubirema byose kubishereza kuko ari wowe wabiremye, ari wowe utanga ubuzima bwose. Nicyo gituma tugutakambiye Mukama, uwakiriza intekerezo tugushikariye, umutima mweranda nazi utagatifuza, zihinduka umubiri n'amaraso y'umwana wa Yesu Kristo Mukama wacu, turangura aya mabanga yo kugangukira. Niwe nyine muri rya joro yafata, yakiriye umukate, arawukengurukira, arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati, akire muri mwese, iki ni umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura asubira kugira kwa kundi, yakira ikarisi yongera gutenguruka, ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi Imani ibanga ry'ukwemera n'agatangaza.
n'ubuzima kandi mutagatifu umwanya tubereye hanze kugarukira raba ryiza mukama ishimwe ry'ekleziya yawe ukuntu byakire n'imbuka y'umwana wawe kandi baruzuze w'iteka ry'abanywanyi bawe tabare nitwamara kwakirwa n'amaraso yiwe tukamwihana agatuzura udufashe tubumwe dusangire ubuzima muri kristo ese umutima mwerambere utugira abawe bantu bagushika ku inyota tukazobasha gushikira impera yemere intore zawe ugasangira ubuhindura bikira mariya umuvyeyi mweranda w'imana nawe zari mweranda umukunzi wiwe hamwe n'abatumwa n'abahirwe babwiye ibanga ryawe n'aberanda bawe bose twiziriye ko baba batubera mu ngoro turagusavye mukama iyi mwuka nikuzurize nawe isabira abantu bose amahoro n'ubukiriro ukomeze kwemera n'urukundo rwa ekleziya yawe iri ku rugendo ngaha ku isi hamwe n'umusatsi wawe umupapa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Gervase bashimiye ubusa n'abasangiye b'abepiskopi bose n'abasaseredoti bose n'igihugu cyose wigaruriye biga amatwi mukama isabisho ry'umuryango wawe w'iteka ryo kurenga imbere yawe muvyeyi nyakukuru bature igikombe ukarukane ubumwe bwawe abana bawe bose bashwiragiye mukama mana y'ukuri turagusavye urugano w'amahoro guturose amahoro muri aka karere duherereyemo udukore umutima wikanga umwe wese abashobora kose kugira ngo tuve mu ngorane z'abavugarije ibihugu byacu ibuka mukama bene wacu bakwikaze turaguhereje ku buryo budasanzwe Leo Bigirimana Isidore Misigaro Marthe Bagwiza Toma Buzingo Germaine Nisubire Benedetto Purgatorio turagusavye ubagirire impuhwe ubashikare umugambi bwawe niho twizige kuzohana agahimbara imyaka yose kubwa Yesu Kristo umukama wacu we ucisha kw'ivyiza byose ukwiza mw'isi mubiwe hamwe nawe no muri wenyene notera iteka ry'usengwa mana mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu wongera inama zuwe myaka yose nk'uko twari Yeah.
wacu Yesu Kristu.
kudufashisha guca mu by'isi bishira umwanya ngo duhereko dukunda iby'ijuru tuhobe gusabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Dutega amatwi amakuru ya paruwasi. Dukomeze Ekleziya Muryango mu guhoza ko mu gusenga duhereye mu bigo by'imiryango yacu. Gatanuza igenekerezo rya 8 Kigarama tuzohimbaza umunsi mukuru w'isamata y'icumuro rya Bikira Mariya. Ijambo ry'ubuzima ni mugabe mube maso kuko mutazi aho uwo munsi uzoshikira. Tubisanga mu Injili ya Yesu Kristo kashikijwe na Matayo ikigabane c'13 umurongo wa 33. Itangazo kuimanuza igenekerezo rya 12 umwaka mu misa ya 4 niho tuzokugurura umwaka mushasha w'ubutumwa. Dusezere Patiri mukuru twahorana, twakire Patiri Innocent Habonimana ajejwe ibihari n'imigwi umwepiskopi mukuru yatumurikiye, duce dushikirizwa Patiri mukuru mushasha. Iminsi zose ibirori bizobandaniriza muri kanisa ku bazoba bashoboye gutanga intererano y'amafaranga 21,000. Azotanga inongoro za paruwasi kuva ejo kuwa mbere gushika kuwa gatanu saa 6 murahawe ikaze. Umukristo wo ku Musoro hamwe n'umwana wiwe batanze amafaranga 150. Umuryango wo mu Kajiji watanze 25,550. Patiri mukuru arakemukiye kandi ababandanya gushyira mu ngiro ivyo bari biyemeje muri soirée de gala. Abakristo babiri, umwe yatanze 200,000, uwundi atanga 80,000 yacishije muri konti muri PGL. Patiri mukuru aramenyesheje abifuza kubatisha abana ko boza kubandikisha kuva ejo kuwa mbere gushika kuwa gatatu. Bazoza biyandikanije urupapuro rw'amavuka rw'umwana, amakete y'ibatizimu y'abavyeyi hamwe n'impamagarikizi. Inyigisho zizotangura kuwa 10:30 kuri konfiriyalite. Mu ntumbero yo kugendera ikivugo ca diyoseze yacu muri uno mwaka w'ubutumwa harategekanijwe inyigisho zerekeye gusenga no guhimbaza amasakramentu. Murahawe ikaze mu nyigisho ya mbere izotangwa kuwa 5 igenekerezo rya 8/12 uyu mwaka mw'isi yo ku mugoroba usohotse ku ngoro y'Imana. Patiri Mukamana w'imihari n'imigwi arakegurukiye abafashije mu ndinganizo y'igisabisho cy'iminsi 9 cyo kwitegurira Kristo Umwami. Arakegurukiye abana bakuwe mw'ibarabara nk'uko twabisabwe n'igisata ca diyoseze kijejwe ubutumwa bw'abarayike. Mwatanze amafaranga angana 1,550 n'amafaranga 550. Umukama igisata kijejwe imibano mito mito Kristo ya paruwasi Kanyosha cifadikanije na Patiri mukuru baratubwira abakristo b'imibano mito mito Kristo hamwe n'ivyegera vyabo mu nama y'inyigisho izoba kuwa 6 igenekerezo rya 12 uyu mwaka isaba imibano abitegurira kubaka Kristo. Twasaba Imana reke idefose ndarugize na Ijeni Habonimana aho mugobora azokubahana atarifashimiye Yesu mwene Jean Nakimazi na Leonsi Ntakayoberana
gushikira ku Ngozi. Christian Bispoa Mboneko Nene Philbert Nsengiyumva na Virginie Mukuru wo kuri Katedrale Kinamundi azokubakana Natasha Uwizeye Nene Innocent Ndayishimiye na Esperance Anne Marie Rose Mvumba n'Imana wo mu Musama. Boniface Meshimana Nene Gabriel Simbakwira na Antoinette Nahimana wo Muhanga azokubakana Anne Nshimiyimana Nene Irene Nzobonimpa Gakobwa wo mu Butezi. Ati maze ndayirukiye ndayirukiye yashyigikiye umuwayo wo mu Ijenga azokubakana n'indi Natasha Tuyisabe Nene Jacqueline Tuye na Oda Ndayiragije w'Ikiganda. Patrice Manirakiza Nene Martin Imani na Melanie Nyabenga wo mu Tumba azokubakana Cedar Ndoyihaya Nene Ignace naho ruri na Salome Barukwege w'Umutumba. Jean Claude Mungurutse Nene Francisco Manirakiza na Tebomi Ngizeneshi wo mu Karinzi azokubakana Aterina Rachel Kabonimana Nene Dismas Ndarizaniye na Josephine Ndabatezu Nzigo w'Umutumba. Menya neza uwomenya icyo tuma umugeni kudahezagirwa yomenyesha Padiri Mukuru hakiri kare. Abazotegura ingoro y'Imana n'imbaga za Paruwase, imibanda ya Muzenga, imibanda ya Musama, Yesu Munyakigongwe hamwe n'abasomyi b'ijambo ry'Imana. Imyigisho y'umuryango wacu ni ibyo tuvuye Kristo. Orando Mukama Imana ushobora byose Data na Mwana na Mutima Mweranda nibaezagire Jemuke turashikanye Gracias.